murumva radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mutwumvira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Turi no ku rubuga rwa internet kuri VOA Radiyoyacu VOA.com. Mwiriwe neza inshuti, turi kumwe na Eugenia Mukankusi basuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Mu Burundi iminsi ine gusa yo mu kwezi gutaha kwa 12 niyo komisiyo y'amatora yatanze kugira ngo abantu batari kuri liste y'itora baziyandikishirize kuzatora mu kwezi kwa gatanu k'umwaka utaha. Iyo minsi yatanzwe ntibonwa kimwe. Mu gutegura ayo matora n'umugwi ugizwe n'abantu bo mu mugambwe, imigambwe yindi ntayirimo, ubiroyemwo naho ni yindi nyene ikorera mu kwaha k'umugambi wa CNDD-FDD. Uwo ni Bwana Emmanuel Nkengurutse, umwe mu banyapolitike b'u Burundi, yigeze no kuba umukenguzamateka w'u Burundi. Abadepite 6 bo mu nteko ishinga amategeko y'Ubwongereza basaba perezida w'u Rwanda Paul Kagame kurekura abofisiye bakuru 2, General Frank Rusagara na Colonel Tom Byabagamba. Umuryango urengera ikiremwa muntu Amnesty International wo usaba ubutungane bw'u Burundi kurekura abanyamakuru 4 b'ikinyamakuru kigenga Iwacu n'umushoferi wabo. Izo nkuru rero ku buryo burambuye ni mukanya, mube hafi ya radio yanyu. Reka rero duhere ku makuru havugwa hirya no hino ku isi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ashyigikiye ibiganiro by'icyo gihugu na Korea ya Ruguru, abona ko ari insinzi kuri we. Inkuru mugezwaho na mugenzi wanjye Fidel Niyongabo. Ego Eugenie, abategetsi ba Korea ya Ruguru baravuye mu biganiro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika vyerekeye ibigwanisho ruhonyanganda. Nyamara ivyo ntivyabujije ko perezida wa Amerika Donald Trump atangaza ko ingingo yiwe yo kuvugana n'umutegetsi kizigenza wa Korea ya Ruguru Kim Jong Un ari ikintu gikomeye cyane yashitseko ku bijanye na politike yo hanze ya Amerika. Ni mu gihe kwiyamamariza amatora yo mu mwaka uza w'2020 biriko bitera bigira intambwe. Mu butumwa bwa email bwo kwiyamamariza amatora yo mu mwaka uza w'2020 yarungitse muri indwi, burimwo Korea ya Ruguru ku rutonde rw'ibintu 8 bikomeye yaranguye mu kiringo ca mbere mu mabanga yiwe ya perezida. Avuga ko yatanguje umugambi wo gukuraho ibigwanisho ruhonyanganda mu kigobe ca Korea. Yamara abahinga mu vya politike siko babibona, bavuga ko Korea ya Ruguru itigeze isambura ikigwanisho na kimwe ruhonyanganda. Bamenyesha ko ahubwo ico gihugu cabandanije kurondera gukora ibindi bigwanisho ruhonyanganda bigera kuri 18 kuva Perezida Trump abonanye na Kim Jong Un mu kwezi kwa gatandatu umwaka wa 2018. Iraniyo iratangaza ko higiye gutera izindi ntambwe zitandukanye n'amasezerano yagiranye n'amahanga ku bijyanye n'umugambi wayo werekeye intwaro za kirimbuzi. Nanone Fidel Niyongabo. Perezida wa Iran Hassan Rouhani yatangaje no musi wa kabiri ko Iran izotangura kugira izindi ntambwe ziciye kubiri n'amasezerano ku mugambi wayo werekeye ibigwanisho ruhonyanganda ico gihugu cagiranye n'amakungu mu mwaka wa 2015. Rouhani yatangaje ko izo ntambwe zizotangura kuja mu bikorwa kuva ejo kuwa gatatu. Amasezerano Iran yagiranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubushinwa, Ubufaransa, Uburusiya n'Ubudagi asaba ico gihugu kutagira izo ntambwe. Iran yararengeje imbere yaho urugero rwa uranium ihinguye irekuriwe kugira mu bubiko n'urugero rwa uranium irekuriwe guhingura murantunga. Perezida wa Iran mu ijambo yashikije kuri televiziyo ku munsi wa kabiri no munsi rero yatangaje ko ingingo igihugu ciwe cafashe gushika ubu gishobora kuzisubirako, ivyo hamwe izindi impande zo kubahiriza ivyo ziyemeje gukora. Ivyo Iran ibitangaje ku munsi wo kwibuka imyaka 40 irangiye ifashe inyubako ya ambasade ya Amerika ku mugwa mukuru Tehran. Urakoze Fideli. Abagize inteko inama nshinga amateka y'Ubwongereza bari mu mashyaka n'abari mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeje kutorohera Minisitiri w'Intebe Boris Johnson bamusaba gushyira ahagaragara icyegeranyo cy'ibirego byo kwivanga k'Uburusiya muri politiki y'igihugu cy'Ubwongereza. Ibindi kuri iyi nkuru na Diane Nahazwe. Umukuru w'umugwi w'abashinga amateka bajeje ivy'iperereza n'umutekano w'Ubwongereza Dominic Greve yasavye Boris Johnson ko yotebuka gushira habona raporo iri ku mpapuro 50 yakoze
n'uwo mugwi kugira ngo abashinga amateka bose bayicarire imbere y'amatora ategekanijwe igenekerezo rya 12 ukwezi kuza kwa 12. Boris Johnson yokeje igitutu inyuma y'uko ejo kuwa mbere habaye igisa no kutumvikana mu bagize inama nshinga amateka ku mwanya mwiza wo gutangaza ibiri muri ico cegeranyo kigaruka hanini ku ruhara Uburusiya bwaba bwaragize mu kwivanga amatora ya ego canke oya kukinjura k'Ubwongereza mu muryango umwe bwa Buraya. Uruhande rumwe rw'abashinga amateka rushigikiye ko ico cegeranyo gishigwa habona imbere y'uko inama nshinga amateka isambugwa uno munsi mw'ijoro mu kurindira amatora yo mu kwa 12, mu gihe urundi ruhande rusanga gutangaza iyo raporo vyo kwitondegwa. Dominique Grieve yasiguye ko itagiye habona bitarenze uno munsi mw'ijoro bizosaba ko habanza gushigwaho uwundi mu rugujejwe vy'iperereza inyuma y'amatora yo mu kwa 12. Abari ku ruhande rwa Dominique basanga leta nimba ataco yagiriza itaribwirije gushidikanya mu gutangaza ibiri muri iyo raporo. Gutevya kwishira habona ku bwabo bituma havyuka ukwikeka. Ku ruhande rw'umugambwe wa Boris Johnson naho bavuga ko atavyemeza ko Uburusiya bwivanze muri iyo dossier ya Brexit. Kuri ubwo umushikiranganje wa mbere yabwirizwa kuronswa kanya ko kwitondera ibiri muri ico cegeranyo. Urakoze Diane Nahazwe. Tuve mu Bwongereza noneho tujya mu majyaruguru y'Ubutaliyani aho abazimya imiriro 3 bitavye Imana bahitanywe na gaze yaturitse mu buryo budasobanutse mu nzu yari mu gikingi aho yari yibereye idakoreshwa. Polisi ivuga ko icyo gishobora kuba hari igikorwa cy'urugomo. Itsinda ry'abazimya imiriro ryatabaye nyuma ya saa 6 z'ijoro rimaze kumenya ko hari imyuka ya gaze yari yatorotse ibitembo mu mujyi muto wa Guarneto mu ntara ya Piemo nk'uko polisi yakomeje ibitangaza. Igihe rero abazimya imiriro bageragezaga kuzimya inzu yo muri icyo gikingi itari gituwe nibwo gaze yaturitse inzu yose yirunda hasi. Mu nzu byari byegeranye abategetsi basanzemo igicupa cya gaze, igipimo kibara iminota hamwe n'insinga z'amashanyarazi. Ibi byavuzwe n'umushinjacyaha waho. Haniriko Sieri yagize ati ibyo byose biratuma dutekereza ko byakozwe n'uwabigambiriye kandi ku bushake. Abandi bazimya imiriro 2 hamwe n'umwe mu bashinzwe iyubahirizwa ry'amategeko muri gendarmerie y'Ubutaliyani Carabinieri bakomerekeye muri iyo mpanuka. Ayo rero namwe mu makuru y'ingenzi havugwa hirya no hino ku isi. Mukomeze kuguma hafi ya radiyo yanyu, mudukurikira kandi no ku rubuga rwa interinete kuri wa3 Radiyoyacu VOA.com. Amakuru yo mu karere. Badepite 6 bo mu nteko ishinga amategeko y'Ubwongereza bandikiye perezida w'u Rwanda Paul Kagame bamusaba irekurwa rya General Frank Rusagara na Colonel Tom Byabagamba. Inkuru irambuye murayigezwaho na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana uri mu biro by'Ijwi ry'Amerika i Londres mu Bwongereza. Mwibaruwa banditse abo badepite uko ari 6 barangajwe imbere na Baronesse de Souza wigeze no kuyobora Sena y'Ubwongereza bagaragarije Perezida Kagame ko batewe impungenge no kubona General Frank Rusagara na Colonel Tom Byabagamba bakomeje gufungwa. Bamwibukije ko abo bagabo bombi bahesheje u Rwanda ishema mu mirimo bakoze. Bibukije kandi ko ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa gatatu muri 2016 ariho bahamwe n'ibyaha bari bakurikiranyweho gukwirakwiza impuha zigamije kwangisha rubanda ubutegetsi no kugambirira guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Kuri ibyo byaha nk'uko byibutswa n'abadepite b'Abongereza hiyongeraho guhisha nkana ibimenyetso byagombye gufasha ubugenzacyaha kimwe n'icyaha cyo gusuzugura ibendera ry'igihugu Colonel Tom Byabagamba akurikiranyweho. Abo badepite kandi banibutsa ko nubwo Frank Rusagara yari umusivile bitabujije ko yaciriwe urubanza n'urukiko rwa gisirikare. Bombi bakatiwe imyaka 20 igifungo kuri General Rusagara na 21 kuri Colonel Byabagamba, hakiyongeraho kwamburwa impeta za gisirikare aho hari mu rwego rwa mbere mu rukiko rukuru rwa gisirikare.
aha rero ni naho abadepite b'abongereza bahera babwira Perezida Paul Kagame bati turi mu bishimira iterambere ry'u Rwanda muri iyi myaka isaga 30 ishize, cyane cyane intambwe yatewe mu kubaka u Rwanda rwa bose ntawuhejwe. Bongeraho bati ariko dutewe impungenge no kubona urukiko rwarahaye ibihano bidafite aho bihuriye n'ibyaha ku bantu bigaragara ko bafite ibibazo by'ubuzima. Ibaruwa yabo badepite yungamiti duhereye ku mpamvu z'ubumuntu dusanga General Rusagara na Colonel Byabagamba bakwiye kurekurwa kubera ko gukomeza kubafunga kandi bafite indwara bagombye kuba bivuriza hanze bibongerera ubumuga. Bibutsa Perezida w'u Rwanda ko General Frank Rusagara yagize ibyago agapfusha umufasha we ari muri gereza, abana bagasigara bonyine, bakaba batifuza kubona umubyeyi wabo akomeje gutikirira muri gereza. Ibyaha byose Frank Rusagara na Byabagamba baregwa byose barabihakana, bakavuga ko bishingiye kuri politiki kuko bumvikanisha ko bazira ababo bahunze batagicana uwakana ubutegetsi bw'u Rwanda. Urubanza rwabo rwashojwe mu kwezi kwa 9 uyu mwaka, rukaba ruzasomwa mu cyumweru gitaha ku itariki ya 15. Mu ibaruwa yabo abadepite b'abongereza baragira bati kurekura Frank Rusagara na Byabagamba bizagaragariza u Rwanda ndetse n'amahanga yose ko u Rwanda rugirira impuhwe abagororwa barwaye kandi bafunzwe igihe kirekire. U Rwanda ruri mu muryango wa Commonwealth uhuriweho n'ibihugu 53 bivuga ururimi rw'icyongereza. Mu mwaka wa 2013 uwo muryango wemeje amahame ngenderwaho Charter mu izina ry'abaturage bawo, asaba buri gihugu kiwugize kubahiriza amahame ya demokarasi, uburenganzira bwa kiremwa muntu, kwishyura ukizana no kutanigamwa ijambo ndetse no gushimangira ubutegetsi bugendera ku mategeko. Muri iki gihe u Rwanda ruri mu myiteguro yo kwakira umwaka utaha mu kwezi kwa 6 inama ya 26 y'abakuru b'ibihugu n'abaza leta z'uwo muryango. Nibutse kandi ko mu kwezi kwa 12 muri 2017 akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe abafunzwe bazira kamama kari kemeje ko General Frank Rusagara na Colonel Byabagamba bafashwe mu buryo budakurikije amategeko mpuzamahanga, bityo kasabye ko barekurwa. Subwa mbere kandi abanyamahanga basaba leta y'u Rwanda kurekura imfungwa za politiki. Mu kwezi kwa 9 uwo mwaka ushize abanyarwanda Kizito Mihigo na Victoire Ingabire bari bafunze barekuwe bahawe imbabazi na Perezida w'u Rwanda. Naho umunyapolitike Diane Shima Rwigara n'umubyeyi we Adeline Rwigara barekuwe by'agateganyo mu kwezi kwa 10 muri 2018. Nyuma mu kwezi kwa 12 urukiko rukuru rubagira bere. Venuste Nshimiyimana, Ijwi ry'Amerika, Londres. Venuste Nshimiyimana, urakoze kuri iyi nkuru. Umuryango uharanira ubwigenge bw'ikiremwamuntu Amnesty International nawo usaba ubutungane bw'u Burundi kurekura abanyamakuru 4 b'ikinyamakuru cyigenga Iwacu n'umushoferi wabo. Uwo muryango uvuga ko bazira umwuga wabo, nubwo umushikirizamanza Kizigenza aherutse kuvuga ko badakurikiranwa nk'abanyamakuru. Hagati aho mu mugoroba wo kuri wa mbere abashingwamanza babo bafashe icyemezo cyo gukomeza kubafunga. Mugenzi wacu Eloge Wirikaneza uri mu biro by'Ijwi ry'Amerika i Nairobi muri Kenya aduhe inkuru irambuye. Aganira n'Ijwi ry'Amerika, umushakashatsi ku bibazo by'u Burundi n'u Rwanda muri Amnesty International Hashen Colson yavuze kwishira hamwe akorera risanzwe rihana ubwigenge bwa kiremwa muntu byatunguwe rwose n'ihagarikwa hamwe n'ifungwa ry'abamenyesha makuru 4 b'ikinyamakuru cigenga Iwacu hamwe n'umushoferi wabo. Asigura ko akazi bariko barakora ari umwuga bemerewe n'amategeko y'igihugu. Les informations que nous avons, le travail qu'ils étaient en train de faire, c'est exactement le travail qu'il faut attendre des journalistes. Amakuru dufise nuko igikorwa bariko barakora ari cyo kwitega ku munyamakuru wese, n'igikorwa citeka cyo kurondera amakuru ku rubuga, kwirabira ubwawe ibyabaye hanyuma ugaha abantu inkuru itohoje. Abantu barafise uburenganzira bwo kumenya amakuru kandi bariko bakora ico gikorwa gihambaye cyo kubibamenyesha. Ku munsi wa 4 w'indwi heze umushikirizamanza Kizigenza wa Republika yavuze ko abamenyesha makuru b'ikinyamakuru cigenga Iwacu n'umushoferi wabo batafashwe hisunzwe ko abamenyesha makuru. Mu itangazo yasohoye Sylvestre Nyandwi yasiguye ko ivyaha bakurikiranwa ko babibazwa nk'undi muntu wese ku giti cy'umwe.
muri Amnesty International basanga ibi bitagira ishingiro. Oui, nous avons vu le communiqué de presse du procureur général de la République disant que ceux qui ont été arrêtés, c'était pas en tant que journalistes. Mais le communiqué continue à décrire les actions pour lesquelles ils sont. Niko twarabonye itangazo ry'umushikirizamanza kizigenza rivuga ko abahagaritswe batafashwe nk'abanyamakuru, ariko iryo tangazo nyene rikomeza ryerekana ivyo baregwa. Ku bwacu rero ivyo bagirizwa biboneka neza ko bifatiye ku bikorwa by'umunyamakuru. Ntidutahura ukuntu bovuga ngo ntibafashwe nk'abanyamakuru. Twibaza ko ifatwa ryabo ryatewe n'ubushake bwo gucunga inkuru zishobora kumenyekana ku biba mu Burundi ubu. Tumaze imyaka tubibona ingene itangazamakuru ricungerwa, ibinyamakuru vyigenga vyarasambuwe, abamenyesha amakuru barirukanwa, abahanye agateka kazina muntu barahunga igihugu. Twarabonye ko ibisata mpuzamakungu, amaradiyo mpuzamakungu nka BBC n'ijwi ry'Amerika, umugwi w'amatohoza wa ONU, leta idashaka ko bakorera ku rubuga. Ibi vyose n'ifatwa ry'abamenyesha amakuru vyerekana neza ko leta ishaka gucungera inkuru zose kubiba mu gihugu. Tout cela avec cette nouvelle arrestation, ça nous renforce dans l'image que le gouvernement veut contrôler toutes les informations sur ce qui se passe dans le pays. Hagati aho abashingwamanza bunganira abamenyesha amakuru n'umushoferi wabo kuri uyu wa mbere ku muhingamo barungururije ingingo ya sentare nkuru ya Bubanza yo kubagumiza mu munyororo. Maître Clement Letirakiza umwe mu babunganira yavuze ico biteze inyuma yo guha ibirego umucamanza w'ingururizo muri sentare isubiramwo imanza ya Ntahangwa mu buraruko bwa Bujumbura. Ico bisigura nuko twituye umucamanza w'ingururizo kugira ngo ashobore wewe kukosora ingingo twaneguye, kuko twungururije ingingo ya sentare nkuru y'igihugu ya Bubanza yabagumije mu munyororo, ko twari twasavye yuko yobarekura na cyane ko bagifatwa umushikirizamanza yabapfunze atararonka by'ukuri ivyemezo bikwiye nk'uko amategeko abitegekanya kugira ngo ashobore kubara bagumi. Rero twaraburanye mu nta y'umwiherero turerekana yuko by'ukuri abo bantu bakwiye kwidegemvya, nimba ari ico ubutungane bwoshishikara bakurikirana ko mugabo bukabakurikirana kwidegemvya, kuko dufatiye ku vyo umushikirizamanza ariko arabagiriza n'ivyo yariko aratanga nk'ivyemezo twarabona ko bidakwiye nk'uko amategeko abivuga. None rero duhejeje kwitura umucamanza w'ingururizo imbere ya sentare isubiramwo imanza ya Ntahangwa, turizera yuko azokosora agafata ingingo yo kubarekura. Ingingo izova muri sentare isubiramwo imanza ya Ntahangwa ishobora kuba ari ingingo izoba ibatezuriye, ivyo tuzobikenguruka, ariko bishitse sentare isubiramwo imanza ya Ntahangwa igafata inkingingi ihejeje gufatwa na sentare nkuru y'igihugu ya Bubanza, ico gihe tuzoshishikara dusaba yuko bahamagagwa mu ntaye y'icese kugira ngo tuburane mu idonido, kuko nico kizoba gisigaye. Turizera rero yuko tutazoshika iyi. Mu kurindira inyishu Nikolson asanga hari n'ikindi kintu giteye amakenga kurusha. Cela nous préoccupe beaucoup que ça se passe juste quelques mois avant les élections de 2020. Il nous semble que cela ibi bituraje ishinga kubona biba amezi make imbere y'amatora y'ibihumbi 2020 bimeze nk'urukurikirane rw'ivyabaye kuva haduka indyane mu 2015. Nta gahengwe namba, ahubwo ivy'ubwigenge bwo gushikiza ivyiyumviro biguma vyunyuka. Biteye ubwoba kubona iriburabuzwa rishasha ry'ubwo bwigenge hamwe n'ubwitangazamakuru iminsi mike imbere y'amatora. Dusaba ubutungane bw'u Burundi gukora akazi kabwo neza, nta tegeko na rimwe ibi vyagirije bishingiyeko. Abanyamakuru bane b'ikinyamakuru cigenga Iwacu n'umudereva wabo haheze indwi zibiri bafashwe. Bari baroye muri komine Musigati intara ya Bubanza mu Burengero gukora ku nkuru yo gutana mu mitwe hagati y'abantu bitwaje ibirwanisho bari baje baturuka muri Kivu y'ubumanuko muri Republika ya Demokarasi ya Kongo n'inzego z'umutekano. Icariho c'umushikirizamanza muri iyo ntara bafungiwemwo yabagirije gukorana n'abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Eroje Burikaneza, Nairobi, Ijwi ry'Amerika. Eroje ndagushimiye kuri iyi nkuru. Twibutsa abatwumva ko muri kumwe na Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mudukurikira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mwadusanga ariko no ku rubuga rwacu rwa internet kuri wa3 akadomo Radiyoyacu VOA akadomo com. Turi no kuri YouTube. Mu Burundi iminsi ine gusa yo mu kwezi gutaha niyo komisiyo y'amatora yatanze kugira ngo abantu batari kuri liste y'itora baziyandikishirize kuzatora mu kwezi kwa gatanu k'umwaka utaha 2020. Bamwe rero mu banyapolitiki bari mu Burundi n'abandi bari hanze y'igihugu barimo Emmanuel Nkengurutse wigeze kuba umukenguza amateka mu Burundi no mu buyobozi bw'urunani Senared rutavuga rumwe na leta, bo basanga iyo minsi ari mike. Yabwiye mugenzi wacu Edi Rwema mu kiganiro muri Sanga mu kanya gashize. Iyo minsi ni mike cyane ku Barundi
kubera kuko tuzi abarundi benshi umwuga wabo n'umwuga w'abarimyi n'aborozi cyangwa abantu baja kwisubamwo cyane cyane abarimyi n'aborozi. Rero kenshi na kenshi bazindukira mu mirima, hanyuma rero baheza bakuka igikitu bakagenda bagasimba aho ku kibanza cyo kwiyandikishirizamo. Iminsi ine rero iba ari mike cyane, mbere turavye no mu matora yaheruka y'imbere ayo twebwe twari twararoyemwo, iminsi yo kwiyandikisha yaba myinshi, ntabwo yangana n'iminsi ine, ariko kandi ntivyo ntangaza kuko abo bantu abo tubona bariko babitegura ubu n'abantu bamaze kugira ibiharuro vyabo babihejeje kuva kera. Ibintu vy'amatora n'ibintu nyene vyo guhenda amakungu n'abandi bantu batabizi yuko habaye amatora n'ahandi barabiteguye byose, baramaze abazotsinda n'abazotsindwa, amanota bazova n'ivyicaro abantu bazoha abazoza n'abatazoza. Bwana Nkengurutse, ibyo bihera kuki kugira ngo uvuge ko ibizavamo byamaze gutegurwa kera? Ndabihera kubera kuko gutegura ayo matora ni umugwi ugizwe n'abantu bo mu mugambwe, imigambwe yindi ntayirimwo, ubiroyemwo naho ni ya yindi nyene ikorera mu kwaha k'umugambwe wa CNDD-FDD. Ushobora ko ari ibintu nyene by'umugambwe n'amatora y'umugambwe, ariko harimo n'abandi bahagarariye ayandi mashyaka, nubwo hari igihe mu ishyaka CNL bavuze ko ubahagarariye batigeze bamwumvikanaho, ariko bigaragara ko hari abahagarariye ayandi mashyaka muri iyo komisiyo. Nimba barimwo n'abantu bake cyane ataco bovuga, bari kumwe n'abo bo mugambo uri ku butegetsi. Abo mugambo wo ku butegetsi nibo benshi cyane, nibo bazogira ijambo, nibo bazogira icyo bavuze, bagafata ingingo zemezwa na bose. Kuri mwebwe rero kuri mwebwe nta cyizere mufitiye komisiyo y'amatora ko izatunganya amatora abereye kandi ari mu mucyo? Nta cyizere kuko abantu barimwo bose, uhereye kuri perezida w'urya mugwi n'umuntu w'imbere cyane mu mugambwe uri ku butegetsi, ukaca ushiramwo bamwe banzobona riba yahora ari umuvugizi wa leta, muraza amagambo yahora avuga, ni umuntu kabisa w'imbere mu mugambwe, kandi abo nibo bakomeye. N'abandi rero basigaye nico kimwe n'abamilita n'abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi. Nta wundi muntu mbona yigenga arimwo. Harimwo abitwa muri abaporona, ariko nabo abo baporona ntitubazi kuko nabo n'abantu bakorera mu kwaha k'umugambwe uri ku butegetsi. Abo rero uko byanditse mu bwirizwa nshingiro, abagize uwo mugwi bagomba kuba abantu bigenga, batari mu migambwe canke ngo bibonekeze cyane mu bikorwa ibi n'ibi vyegamiye imigwi y'abantu. Muri ico gihe rero iyo baturuka mu migambo, aho nta cizere uwo batoramwo, uca wumva ko bazohava bakorera uyo mugambwe baturukamo, na cane cane umugambi uri ku butegetsi tuzi ingene ukoresha abanywanyi bayo, tuzi ingene uturubika abandi bo mu migambwe yindi. Nico gituma atacizere. Ariko si ico conyene c'uyo mugwi ujejwe amatora, hariho n'ibindi vyinshi cane kugira ngo turaza kuronka umwanya wo kubivuga, vyinshi cane biboneka yuko ayo matora atawoyizera cane ko ataca azovyara kizima kirimwo. Muri make tunyuriremo nk'ibindi ubona biri hanze ya komisiyo y'amatora bishobora kubangamira amatora cyangwa se bikaba byanagira ingaruka mbi biteza igihugu. Amatora burya ni inkingi imwe igize intwaro rusange, ariyo ntwaro ya demokarasi. Sivyo, intwaro rero ya demokarasi cyangwa intwaro rusange ni intwaro y'abanyagihugu. Kugira ngo rero ibi intwaro y'abanyagihugu, abo banyagihugu bagomba kuba bafise uburenganzira bwinshi, harimo n'umwidegemvyo wo kuja gutora atagahato, bagatora atagitsure, atawahagaze ku gakanu, kandi bagatora ico bifuza. Ijwi ry'umwe umwe wese rikangana n'iry'uwundi, kandi bakaronka uburenganzira bwo kurondera no gushakisha ivyiyumviro muri vyinshi biriko birahiganwa.
sibyo aho rero bakaca bamenya ivyumviro vyiza bo babona ko ari vyiza bahava bakitorera bagakurikira ibyo abanyagihugu nabo bahiganwa kuko hariho abanyagihugu batora badakeneye kwitoza mugabo abitoza nabo ni ngombwa ko baronka uburenganzira bwo guhava bakamamaza ivyiyumviro vyabo bakaronka uburyo bwo gushikira ibimenyeshamakuru n'ivyo bimenyeshamakuru bikaba ariko ubu ivyo bintu nta biriho ku migambwe itari umugambwe CNDD-FDD nta burenganzira bafite hariho rero imigambwe yakumiriwe itashobora kugenda kuja mu matora niyoba iri imbere mu gihugu nobaha uburorero bwinshi niyo biri mu gihugu dufata akarorero ejo mwari mufise umutumire honorable Rusagara yaravuze ingorane bafise ni umugambwe uri harya ukeneye kuja mu matora ariko abanywanyi babirwa barakubitwa abandi bagapfungurwa ubusa abandi mbere bakicwa ingoro zabo zigaturirwa iki n'ibikamanama bakaburizwamo nicyo gituma ata kintu tubona gikomeye kizohava kiva mu kintu ciza abanyagihugu ngo bahave bagere bitorere bonyene atagahato aba bayobora indongozi zabo nicyo gituma aya matora tuvuga yuko atakiza azova mu byongeye mumenye yuko atamutekano uri. Urakoze cyane bwana Nkengurutse. Kuri telefoni dufite na Thierry. Wiriwe neza? Jewe ahanini ngira iciyumviro ntanze kuri bino numvirije iminsi yatanzwe bwa mbere hoho n'ikintu tumaze kubona muri Afurika yacu aho usanga imigwi igejwe amatora sinzi ko ariko jewe ndabitahura ariko kumbure sinzi ngira n'abandi barabifite ikiciyumviro imigwi usanga umenga yajeho igakora nk'imashini usanga n'imashini usanga imenga ikoreshwa n'ubutegetsi buriho basho usanga rero bamwe kuko mbere je nari nibwiye nti abantu baja muri ino migwi igejwe gutunganya amatora ubwije kuba abantu bagiriwe formation ikwiye simvuze ko batuba bazi ibijanye no gukunda igihugu mugabo bakagirishwa inyigisho zikwiye kandi zihagije kugira ngo bashobore kugenda gutunganya amatora kuko reka burya nibo ari abantu bafise igihugu muri uwo mwanya nibo bafata ingingo bakavuga bati igihugu turagitwaye ahantu heza rero nico gituma nagomba gusaba mbere mbaza uwo mutumire ubwo ariko araraba sinzi nawe iciyumviro afise ku migwi ishingwa muri Afurika surtout muri iyi regera ya Afrique de l'Est yari karabiraba ino migwi ukuntu itunganije ahabona ko umenga ni imigwi heyerma iri independante ibyo ndabivuga uko kubera ko uruhande rumwe turabona kumenga kenshi usanga ihengamiye tegetse hanyuma rero ndiko ndumva ko batanze iminsi ine simbona ko ari iminsi ihagije nivyo si mike muga ntihagije kuko abantu begwa n'amatora hajyanye n'abanyagihugu rero tumaze kubona ko abanyagihugu batahawe uburenganzira bose uko bangana no kuvuga ko haba hariho igice cyakumiriwe aca usanga ahantu bavuze ngo yatsinze hari uwundi yari gutsinda ariko atarose abamutora kubera batabifitiye uburenganzira rero mbona ko iyi minsi yogwizwa murakoze cyane ndavuga iyo mu Burundi kuko mbikura ku ibwirizwa shingiro rivuga neza uwo mugwi ko ari mu guteza kuba ugizwe n'abantu bigenga kandi ugatunganiriza bose kandi utaburimwo abantu bari mu migambwe cyane cyane mu buyobozi bw'imigambwe cyangwa bari imbere cyane mu migambwe aha rero bica byibonekeza kurya seni ku rwego rw'igihugu imeze niko zirya seni sepi donc ku rwego rw'intara na sesi ku rwego rwa komine niko zimeze nico kimwe barashizemwo barashiramwo babandi twavuga b'amashirahamwe atigenga amashirahamwe akorera umugambi uri ku butegetsi nico kimwe rero novuga muri Afurika uretse nk'ibihugu bikeya niho usanga iyo migwi yigenga imigwi yigenga ugasanga ikora ifise uburyo amafaranga budget yayo ifise abantu bavuye nko muri societe civile canke abantu batigeze baja mu migambwe abantu bazwi nyene ko ari abantu babavuga kuri batarya umunwa bafise ubuhinga bwinshi bakunda ubutungane mu bantu abo nibo bakunda gushiramwo ariko twebwe iyo tugiye kuraba usanga kenshi na kenshi bashiramwo ab'imigambwe cyane cyane bo mugambwe ku butegetsi ugasanga nibo barimo ico ni ikintu kiboneka cyane muri Afurika kenshi na kenshi ariko hari aho usanga hoho rero biva ku bihugu imigambwe
ko bayemerera igakora ikiyamamaza atanduru zijamwo, ugasanga n'uwo agomba kubogama cyangwa guhengama imigambwe iramubujije, irabonye ko hari igitsure kiri kuri we, bagahava rero bagakurikiza amategeko. Ariko twebwe mu Burundi niyo sena iva mu mugambwe umwe, hanyuma umugambwe umwe niwo cyane cyane wiyamamaza, iyindi nta burenganzira. uwo ni bwana Emmanuel Nkengurutse, umunyapolitiki w'u Burundi wavugaga ku minsi yatanzwe na komisiyo y'amatora kugira ngo abatariyandikishe baziyandikishije gutora mu mwaka utaha. Akaba ari naho dusoreje ibiganiro byacu. Mwakoze mwese kudutega amatwi. Ibiganiro byari bihagarariwe na Etienne Karekezi, kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mbararikira ibindi biganiro byacu biza mu mwanya isa moya n'igice. Mugire ibihe byiza.